Yo maze ibikorwa byo gushikiriza certificat aba promotion ya 15 hano muri kino kigo yakurikiye inyigisho nziza zijanye no mu bice byinshi no guteza imbere ubuzi mu bice byinshi. Hariho abize bya entrepreneuria, abize bya ressources humaines, abize mu gestion y'ama projet, no kuvuga ni bisata byinshi. Rero ni promotion ya 15 kandi mwomenya ko ikigo gikora mu yindi batari cyonyene, ni ibigo byinshi muri kino gihugu. Birerekana rero yuko bidufasha, birafasha leta ko icyo yizera ko iri kiraronka abakozi bashoboye kuduza ikivi bafite ubumenyi bukwiye. Aha ni gukarihiriza ubwenge abasanzwe bari ku kivi n'abajene bakiri bato bakeneye gutanga ubuzi bafise bazi binabiriya mu bijyanye n'akazi. Rero birafasha igihugu, narijya kirakeneye cyane. Igihugu kirakeneye incabwenge, igihugu kirakeneye abakozi bashishikara akazi, abakozi bazodushikana ku gihugu cifashe, ku gihugu giteye imbere. Rero ni intambwe nziza. Twahamagariye abahejeje kuronka zino nyigisho n'abamaze kuzironka bagire icyo barushirije kubyo bahora bakora, kugira ivyigwa baronse bigira akamaro kuri bo, ku gihugu no kuba bakorana. Rero nkuko mutubajije nivyo birerekana neza ko hari icyo gihinduka mu kazi, kuko nkaho urabona abanyeshuri bashika 500 baje basanga abandi, hari abandi bari kubariga. Ni kuvuga biza byerekana ko hari impinduka zishika ziteza kuboneka mu kazi. Nivyo turabakeneye nkuko nabivuze, igihugu kirabakeneye. Nicyo gituma tubahamagarira abatarabitangura baze bagire information, haba muri ENA, haba ngaha, haba no mu bindi bigo, gutyo turonke abafise ubumenyi benshi. Mwabyumvise nabivuze, igihugu giteye imbere, igihugu cifashe, kugira tugishikeko tuzogishikako ari uko abakozi bakoze kandi bakoze neza. Kugira abakozi bakore neza bakeneye ubumenyi, bakeneye ivyigwa mwe nibi biza gukariza ubwenge ibyo bari basanzwe bafise. Rero ni intambwe nziza ituma twizera ko turiko turaja muri iyo ntumbero, muri iyo mbona kazoza. Duhamagara rero abarundi bose, umwe wese igikorwa jejwe agikore neza mu mwanya ateza kugikorako, kugira ntihagire ubusigara inyuma canke ntihagire udatunganirizwa kubera naka canke naka atakoze yajejwe. Rero muri rusangi kugira iyi mbona kazoza tuzoyishikeko, nuko umurundi wese, yaba uwikorera twiwe, yaba ukorera leta, ategeza gukora, agashamo ishaka, agashamo inguvu, agakora ibyo ategerejwe kandi akabikora mu mwanya mwiza, kugira gutyo igihugu gifate umuvuduko mushasha. Mwarumvise kandi murazirikana ijambo nyinicubahiro umukuru w'igihugu yashikirije. Mu ijambo yashikirije abarundi yaramenyesheje yuko uno mwaka ari umwaka utwinjiza koko muri iyo mbona kazoza. Nico gituma rero duteza gukora hasi hejuru kugira ube umwaka ntibagiranwa mu by'akazi, umwaka ntibagiranwa mu by'iterambere. Rero bisaba yuko tuba abanyamwete koko nkuko yaribumereye, hanyuma tugakora tukerekana yuko by'ukuri turiko tuja mu mbona kazoza kandi tubikora tubinezererewe. Ibyo rero bisaba ko umukozi wese ahari, nkuko nabivuze, ari uwikora utwiwe, ari icyo umuntu wese ajeje gukora gikore neza kandi agikore mu mwanya ateza gukorako. Muri ico gihe nta kibuza ko gitera imbere. Murakoze. Twifuza yuko zogwizwa, twanabisavye kino kigo, tubisaba n'ibindi bigo, yuko muri intunganya nshasha y'igihugu, mu ntwaro y'igihugu, yuko boshiraho amasantre mwe naya mu ntara nshasha, kugira bishobore gushikira benshi, hanyuma byige benshi, gutyo tugire ku murindi umwe. Kandi leta izokora ibyo iteza gukora, nabo baterera nabo nyine bakore ibyo bateza gukora, kugira by'ukuri umurindi ube umurindi uboneka. Gutyo abarundi bose twizere ko bigaragare ko
bariko baraja mu iterambere, bariko bariga, bariko barakarisha ubwenge kugira bashobore kuduza kino kivi kitera kitujana mu gihugu cifashe, mu gihugu giteye